Yes ashimwe bene data groupe bamaso namwe mwese abadukurikirana kuri Bamaso TV kuri YouTube mwese turabaha ikaze uyu mwanya turagira ngo twongere kwibukanya amajambo y'Imana avuga ngo Hezekiya yongerwa iminsi yo kubaho. Ndagira ngo muri aka kanya dusangirire ijambo wowe nanje, birashoboka wewe ukaba iminsi yawe yari mirashika ku kanyuma, birashoboka ukaba uri mu nzira Imana ibona yuko zigomba kugeraho zihagarikwa kuko ivyo urimo ntabwo bimeze neza. Imana iri kwirabona urutonde rwawe yuko rukuganisha ahantu habi. None rero kugira ngo ukire mwene data, ndagira ngo ukurikira aya majambo ni wamara kuyakurikira hanyuma ufate ingingo kuko duca dusenga Imana. Hezekiya yongewe iminsi yo kubaho, nawe Imana iragomba kukongera iminsi yo kubaho, kuko nutayongerwa ukagenda udakijijwe, ukagenda utihanye, kuko umutima wawe urakeneye gutabagwa, ingeso zawe zirakeneye kuvugwa, umutima wawe urakeneye kuvugwa, birashakirwa kugira ngo uvugwe maze wakira umwami Yesu Kristo. Bicitwa uyu munsi Yesu agiraze kuza gutora abo yatoranije. None rero hamwe yoza agasanga utarakizwa, ntabwo umutima wawe utunganye, ntabwo wojanwa mu bugingo. Ndagira ngo dusengerere ijambo hanyuma turisangire, kandi niturirangiza duca dusengera umuntu wese, tuca tugusengera wewe mwene data aho uri hose, duca tusengana nawe. Birashoboka bari ku mugabane wa Afrika, birashoboka uri hano muri Canada, birashoboka uri muri Europe, birashoboka uri hariya muri Aziya canke muri Australia. Ahantu hose uri mwene data, tunganya ingeso zawe, reka dusangira no majambo. Kandi ndagira ngo mbanze nkurarikire dusenga Imana kugira ngo mwene data umutima wawe witegure kumviriza ubu butumwa bwiza bugiye kugushikirizwa. Mana yo mwijuru, ndagushimiye mu izina rya Yesu. Warakoze mwami kuduha uyu mwanya mwiza kugira ngo dusangire ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana. Ndasengera abagiye kubwumva bose, kandi nanje mbanje kwisabira amavuta ya Mpwemu Yera yongere kuza maze Yesu ashikeko, maze umuntu wese agiye kumviriza ijambo rya mavuta ya Mpwemu Yera mushidamuzeko, maze abakeneye gutabagwa no gukira no kurokoka bongere gutabagwa mu izina rya Yesu. Urakoze kubikoze, ndavyambaje nshima mu izina ry'uwatwitangiye umwami wacu Yesu Kristo, amen. Haleluya, haleluya. Mwene data ndaguhaye kaze dusangira no majambo. N'amajambo aboneka mu gitabo cyavugishwa n'Imana Yesaya igihimba ni 38, maze turasoma umurongo wa 4 n'uwa 5. Hanyuma twumva Imana igomba kukubarira, Imana igomba kuyagana. Umurongo wa 4 uravuga ngo, maze ijambo ry'Uhoraho rishika kuri Yesaya riti, genda ubarire Hezekiya uku niko Imana ya sogokuruza Dawidi agize, uti ngo yumvise ugusenga kwawe, abonye n'amosozi yawe, utehe ku minsi yawe yongeye ko imyaka 15. Imana ishimwe cyane. Haleluya, haleluya, haleluya. Mwene data, amazina yawe sindayazi, umutima wawe sindawuzi, ariko Imana yaravuze ngo wongewe iminsi yo kubaho, ngo iminsi yawe arayongeye ko. Hezekiya yahawe kongerwa ko imyaka 15. Mbega nawe birashoboka ukaba uri muri kategori ya Hezekiya? Haleluya, haleluya. Ndaje kugira ngo mwene data dusangirire ijambo. Hezekiya yari umwami w'Abisirayeli, hanyuma ngo yari yarakoze imirimo myiza, yari yarakoze ibikorwa byiza. Hanyuma rero haragera igihe iyi ngwara iza ariyo kumwica, iza ariyo kumukuraho, kuko hari hageze yuko Imana ibyiwe ibiraba ikavuga iti Hezekiya akwiye kuja kuruhuka, Hezekiya akwiye kuja kuruhuka. Hanyuma rero Uhoraho atuma uwavugishwa n'Imana Yesaya, aramubwira ati, genda ku mwami Hezekiya umubwire uti ati, tunganya ibyo mu rugo rwawe, urajya abana, ubwami bwawe ubushikirize uzo gusubirira, kuko iminsi yawe irangiye,
ugomba witaba Imana, ugomba urangize urugendo rwawe hano ku isi, ugomba usozera imirimo. Igihe cawe cyo kurangiza kirageze kugira ngo usozere ibikorwa. Mwene data, mbega hamwe iryo tangazo ryoza kuri wewe rikagushikirizwa, mbega wovyumva gute? Wobitekereza gute? Mbega woca usenga uvuga ngo iki? Woca usenga usaba Imana kwikugire gute? Mwene data, tunganya ingeso zawe. Birashoboka hariho abantu benshi muri kano kanya urupfu rubatunguye, boca bajanwa mu muriro, boca bajanwa muri Gehenomu, boca baja kurimbuka, boca baza kubona ibara. Kuko ndagira ngo mbibutse yuko umaze kuva mu mubiri udakijijwe, utihanye, utakiriye Yesu, nta wundi munsi uzokongera guhabwa wo kwihana, nta yindi tariki, nta nubwo uzosubira kugaruka hano ku isi. Uzogenda hariya mu kuzimu, ugenda ubutakigaruka. Nico gituma nongeye guhabwa n'amajambo, nzanywe no kuburira abantu, nzanywe no kuburira abantu bagomba gupfa, nzanywe no kuburira abantu batazi ibihe byabo basigaranye. Mwene data, uzi iminsi umaze, ariko iminsi usigaje ntayuzi. Hari itangazo rishobora kugushikira rikaza rikubwira riti tunganya ibyo ufise byose. Iri tangazo rije kukubwira ngo tunganya ibyo ufise byose. Imana ishimwe cyane. Haleluya, haleluya. Kuko aya majambo Imana yatumye bavugishwa n'Imana Yesaya, iramubwira ngo genda ku mwami yitwa Hezekiya. Imana ishimwe cyane. Umva ico Imana yavuze hano ku murongo wa mbere, ngo muri iyo minsi Hezekiya ararwara agera hafi yo gupfa. Bukeye uvugishwa n'Imana Yesaya mwene Amosi aza kuri we, aramubwira ati uku niko Uhoraho agize ngo tunganya ibyo mu rugo rwawe, kuko ugira upfe utagikira. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Uhoraho atuma Yesaya wavugishwa nawe ati genda ubwira umwami Hezekiya ati tunganya ibyawe byose, hanyuma ubirage ubisezere, kuko utagikira ugiye gupfa. Mwene data, Imana yavuze, Imana iyo ivuze, Imana igomba yuko ibyawe birangira, birarangira. Imana ishatse ko ibyawe birangira, birarangira. Imana ishimwe cyane. Nuko rero maze ngo hano haleluya, ijambo hano Hezekiya yishuye ngo iki? Hezekiya amaze kubyumva yishuye iki? Umurongo wa kabiri uratubwira ico Hezekiya yishuye amaze kumva ico Imana imubariye. Umurongo wa kabiri avuga ngo maze Hezekiya ahindukiriza amaso ku rusika asenga Uhoraho ati tegera Uhoraho we, niwibuke ingene nagendera mu by'ukuri imbere yawe n'umutima utunganye, ngakora ibyo ubona ko ari byiza. Hezekiya ararira cyane. Hezekiya ararira cyane. Ndagira ngo mwene data, wewe uri mu bibazo, wewe uri mu ntambara, wewe babwiye ko kagira kabe, wewe urwaye indwara ya kanseri utagikira, wewe urwaye indwara ya sida utagikira, baragutangarije, umuganga yarakubwiye, warabwiwe n'abaganga, warabwiwe n'abantu yuko utagikira. Cyane handi naho warahebujwe n'abantu, baragutaye, baraguheba, baraguta, usigara wenyene. Mwene data, warabuze uraro n'uburamuko, ntukigiriye uja niyuva, imisozi irimo iragusenyukirako, uhuye n'ibibazo, hose urabona yuko utagifise ivyizigiro. Muri kano kanya iri tangazo rigushitseko, woca ukora iki? Ndagira ngo nkubwire ibyo Hezekiya yakoze. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Hezekiya arakoreshejwe n'Imana. Hezekiya amaze kubyumva ngo aca yibutsa Imana imirimo yakoze, aca yibutsa Imana ibikorwa yakoze, aca yibutsa Imana yuko yagendera mu ngeso nziza, aca yibutsa Imana yuko yari umusenzi, aca yibutsa Imana yuko yari umuvugabutumwa, aca yibutsa Imana yuko yakoze imirimo, aca yibutsa Imana yuko yagendana n'Imana, aca yibutsa Imana yuko yafasha abagowe agatabara abarushe, aca yibutsa Imana ibikorwa yakoreshejwe n'Imana. Haleluya, haleluya. Amaze kubyibutsa Imana, Imana ishimwe cyane, amaze kubyibutsa ngo Imana irabyumva, irabyishura,
maze ngo icisanga, oh haleluya, icisanga Hezekiya akwiye kumvigwa. Haleluya, Imana icisanga Hezekiya akwiye kumvigwa. Imana ishimwe cyane. Ngo Imana cyongera kubwira Yesaya ati subirayo. Haleluya, ngo subirayo, usubira hariya wari wagiye kubwira ijya message uriya muntu yitwa Hezekiya umwami w'Abisirayeli. Ati subirayo ugende umutangarize ibitangazo. Haleluya, ati yumvise amasengesho yawe, yabonye n'amarira yawe. Hezekiya arakoreye amosozi aratemba. Imana ngo yarayabonye amaso ariko amosozi yaratembye, amosozi aratemba, amosozi yongera aratemba. Hezekiya ararira. Imana ishimwe cyane. Ibi bidusobanurira iki? Bidusobanurira yuko ari mu gihe umuntu aba yamaze kumenya ibyaha byiwe, aba yamaze kumenya ubugwayi bwiwe, aba yamaze kumenya indwara yiwe. Mwene data niwamenya yuko iyo ndwara igiye kukwica, ndagira ngo nkubwire ko ikiba gisigaye kuba ari kurira, kuba ari kwihana, kuba ari gusaba Imana imbabazi. Iyi ndwara igereranywa n'iki? Iyi ndwara igereranywa n'ibyaha, iyi ndwara igereranywa n'ubuzimire, iyi ndwara igereranywa n'ubupfu, igereranywa n'uko mwemu yararimo aragutangariza yuko ugwaye indwara itavugwa, ugwaye indwara itagikira. Ndagira ngo nkubwire yuko nubwo itangazo ryoza rikagushikako, hariho umukiza yazuye Lazaro amaze iminsi ine mumva. Izina ryiwe ni Yesu umunyanazareti, umwami w'Abayuda, umwami w'Abisirayeli, umwami wawe, umwami wanje, umwami w'amahanga yose, umwami w'amoko yose, umwami w'imiryango yose, umwami w'indimi zose. Yesu agiye kuza gutegeka hano ku isi ku mugaragaro. Ingoma yiwe igiye gukwira hose, ingoma yiwe igiye gukwira isi hose, abantu bose bagiye kumubona. Yesu ni umwami wawe n'umwami wanje, Yesu ni umwami w'amahanga yose. Haleluya, haleluya. Yesu yaratsinze kugira ngo atsinde ibitero bikugwanya. Yesu yaratsinze kugira ngo akuzure niyo bo warapfuye. Yesu yarazutse mu bapfuye kugira ngo ashurize abasinziriye. Yesu afise ububasha n'ubushobozi ko kugutabara nubwo wowe watangarijwe yuko ugiye gupfa. Erega no mu rupfu Yesu aragerayo, kuko Yesu yarashitseyo, arahazi, kandi ngo afise imfunguruzo z'urupfu n'izikuzimu. Niwe yugurura ntihagire uwugara, kandi iyo yugaye ntawugurura. Yesu Kristo niwe gisubizo ku bibazo byawe byose. Rero iyi ndwara ni isobanurwa iyo umuntu amaze kwimenya yuko yacumuye, iyo umuntu amaze kwimenya ko akoze ibyaha, iyo umuntu amaze kwimenya yuko akeneye umukiza, iyo umuntu amaze kwimenya ko akeneye umutabazi, ararira, agataka, akaboroga, agasemerera, agahamagara kugira ngo atabagwe. Mwene data ndagira ngo wumve ibitangaza byakoretse. Hezekiya amaze kurira. Haleluya, Hezekiya amaze kurira, ngo yararize amaze kubyumva. Haleluya, maze ngo Uhoraho yumva amarira yiwe, acararaba abona amosozi, yumva n'amasengesho. Uhoraho aravuga ati, Yesaya uwavugishwa nanje, subirayo ugende umutangarize. Imana ishimwe cyane, ugende umutangarize. Haleluya. Umurongo wa 5 watubwiye ngo genda ubarire Hezekiya uti uku niko Imana uti uku niko Uhoraho Imana ya sogokuruza Dawidi agize, uti ngo yumvise ugusenga kwawe, abonye n'amosozi yawe, utehe ku minsi yawe yongeye ko imyaka 15. Imana ihabwa icyubahiro. Nimumvugire muti haleluya. Imana ni nziza. Haleluya. Imana ihabwa icyubahiro. Ngo iminsi yiwe yongeweko, imyaka yiwe yongeweko imyaka 15, imyaka 15. Hezekiya, Imana ishimwe cyane. Uhoraho niwe abigira akabigirura. Uhoraho niwe afise ubugingo bwawe mu kiganza ciwe. Uhoraho niwe afise imfunguruzo zo kukugururira ijuru, kukugururira paradiso, kukugururira ubwami bw'Imana. Yesu Kristo niwe afise imfunguruzo z'urupfu n'izikuzimu. Niwe yugara kugira ngo ntihagire n'ushobora kugurura, kandi iyo yuguruye kandi ntawe ushobora kugara. Mwene data ndagira ngo nkumvire itangazo. Uyu Uhoraho niwe Yesu, niwe Yesu mwe yavuze akabwira Lazaro ahagaze ku itongo ry'abapfuye kumva aho bari bamuhambye, akavuga ati Lazaro sohoka, Lazaro vayo, Lazaro
garuka. Ni uyu niwe yongeye kuvugira ijambo avuga ati Hezekiya wongewe imyaka 15. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Oh Yesu. Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe cyane. Hanyuma umurongo wa 6 turavuga ngo uti kandi azokurokorana n'iki gisagara agukure mu maboko y'umwami w'Ashuri. Uti kandi azozigama iki gisagara. Imana ishimwe cyane. Haleluya, haleluya. Iyi Imana ije gutabara ikiguhi bijya byose wari warabuze, bijya byose wari ubuze, bijya byose wari waratakaje. Imana ikikongera imbaraga, Imana ikikongera mpwemu yera. Ndagira ngo muri kano kanya dusengera abantu bakeneye amavuta babuze. Abantu benshi barataye amavuta barayabuze, abantu benshi barataye za mpano n'ingabire. Kuko ndagira ngo nkubwire yuko iyo urupfu ruje rubanza kugukokora, iyo ibyaha bije bibanza kugukokora, bibanza kukumara kw'inguvu, bibanza kukumara kw'intege, bibanza kukumara kw'imbaraga. Iyo ibyaha bije ntubugisenga, iyo ibyaha bije uragira ibyago, iyo ibyaha bije urwara indwara idakira. Ngo umutima uribesha gusumbya ibindi byose, urwaye indwara itavurika. Ninde yoshobora kuyikiza? Ni Yesu wenyene watsinze urupfu na kuzimu. Ni Yesu wenyene wazutse mu bapfuye. Ni washobora gukiza iyo ndwara yawe, ni ashobora gukiza ivyo byagurimo, ni washobora gukiza mu magogo urimo, ni ashobora gutabara izo ngorane zimwe zirakuzungurukako. Imana ishimwe cyane. Haleluya, haleluya. Hezekiya aciye ahabwa ibisubizo ku bansi bari baje kumutera. Murazi ku gihugu c'Isiriya, igihugu ca ababansi ca Ashuri. Iki gihugu ca Ashuri nico cari caramaze gutwara ibihugu byose. Nico categeka hano kw'isi, nico categeka muri ibyo bihe. Muribuka ko imiryango 10 y'Abisirayeli yari yaranyazwe, irajanwa, yatwawe n'iki gihugu. Iki gihugu nico categeka. Hanyuma rero uyu mwami w'Ashuri yari yaje kugira ngo atere n'uyu mwami Hezekiya nawe, ariko haramugarukiye, kandi agarukiye n'iki gisagara cya Yerusalemu. Mwene datora hakugarukiye, acagarukira n'urugo rwawe, acagarukira n'itongo ryawe, acagarukira n'abana bawe, acagarukira n'abawe bose. Haleluya, haleluya. N'umunezero mwinshi cyane, n'umunezero mwinshi cyane. Haleluya. Imana ishimwe, Imana ihabwa icubahiro. Umurongo w'indwi uravuga ngo uti iki nico kimenyamenya guhaye cemeza yuko azoshitsa ico avuze. Agira ngo ahere aho igitutu kigeze ku ntambuko z'urugero rwashinzwe na Ahazi, agisubizanyeyo n'izuba intambuko 10. Haleluya, haleluya. Izuba ririya ryo hejuru Imana iritanze ku kimenyamenya. Imana igira ngo irisubize inyuma intambuko 10. Reka tuvuge mu kirundi ciwacu, intambuko nizo dukoresha iyo abantu bagiye gutambuka amatongo, bakoresha intambuko z'amaguru canke imetero imwe y'amasantimetero 100. Haleluya, haleluya, haleluya. Ngo hariho urugero rwari rwarashizweho n'umwami yitwa Ahazi. Ubwo rugero niko rwari rwemewe muri ntuzenya mu mateka mu gihugu, mu rwego rw'amategeko bizwi n'abategetsi bikamenyekana n'abantu bose. Ubwo rugero niko Imana yavuze. Ni nk'uko no munsi kugira ngo Imana isubije inyuma izuba intambuko 10. Hanyuma rero ico gihe igitutu kiri inyuma yiwe kiragenda kirasubira inyuma. Nako cari imbere ziwe, cari imbere ziwe, kibona kiri imbere ziwe. Imana igisubiza inyuma. Haleluya. Imana igisubiza inyuma, igisubiza inyuma, igisubiza inyuma, irasubira igisubiza inyuma. Kiragenda gera ku ntambuko imwe, intambuko 2, intambuko 3, intambuko 4, intambuko 5, intambuko 6, intambuko 7, 8, 9, intambuko 10. Izuba risubira inyuma intambuko 10. Haleluya.
Yesu agira ngo agutabare urwo rupfu. Igitutu kigereranywa n'urupfu, igitutu kiri imbere zawe kigereranywa n'urupfu. Urwo rupfu Imana igira ukureho, irusubize inyuma. Imana ishimwe cyane. Imana irarusubije inyuma, Imana irarukuyeho. Haleluya. Ibyaha byawe Imana irabihanaguye. Ibyaha byawe uri kurihana, wewe uri kuratura, wewe uri murakizwa, wewe baciye umugani ngo ushaka gukira indwara yirata. Iyi ndwara yawe ni wayivuga ukayemera ukayemanga, ukabwira Yesu ati Mwami Yesu Kristo, raba ukondi naracumuye, ndi umunyabyaha, ndasabye ikigongwe, nakoze iby'ubupfu n'iby'ubuhemu. Umuntu wese atakaratabaza akababarirwa. Umuntu wese yarinze ahamagara Imana, Imana iramwumva. Haleluya, haleluya, haleluya. Umuntu wese ahamagara Imana iramwitaba. Umuntu wese ahamagara Imana iramwakira. Umuntu wese ahamagara Imana iramuba hafi. Nico gituma nawe mwene data nje kukubwira nti aho uri hose niwitegure. Yesu agiraze kugukiza. Yesu akuzaniye imbaraga n'inkomezi. Yesu aje gutabara. Haleluya, haleluya. Yesu aze kukugirira neza. Imana yampaye ijambo kugira ngo nze kukubwira inkuru nziza yuko Yesu afise ubushobozi bwo gusubiza inyuma igitutu, kigasubira inyuma, kigasubira inyuma, kikakuva imbere kugira ngo ubashe gukorera Yesu. Ndagira ngo nkubwire ngo icyo gitutu cyakubuje gukorera Yesu nikiveho. Haleluya. Icyo gitutu cyakubuje gukorera Yesu nikiveho mw'izina rya Yesu. Hamagara Imana, hamagara Imana, hamagara Imana izigikureho. Haleluya. Ngo Yesu amwenyuye kireyuka, nta bwoba buriho. Hamagara Imana, Yesu aza kuri icyo gitutu. Igitutu cy'igitutu kirimo ibyo biro biragutera igitutu kugira ngo bigutere ubwoba. Yesu aragomba kubigukiza. Haleluya. Yesu aragomba kubigukiza. Yesu aragomba gutabara. Yesu aragomba kukurokora. Imana ishimwe cyane. Ndagira ngo uyu mwanya ukurikiyeho duce dusenga kugira ngo mwene data, iyi Mana yashoboye gusubiza inyuma intambuko 10, iyi Mana yashoboye gusubiza Hezekiya imyaka 15 yo kongera kubaho. Iyi Mana irashoboye. Iyi Mana ni inkomezi, iyi Mana ni ububasha, iyi Mana ni yo kubahwa, kandi iyi Mana ni yo kwemeza, ni yo kwemangirwa, ni yo kwemezwa. Iyi Mana niyo gushingirwa intahe, iyi Mana niyo kuvugwa, iyi Mana niyo tugomba kuyivuga tukavuga ibitangaza n'imirimo yakoze. Iyi Mana ni nziza. Iyi Mana ifise ububasha bwo gusubiza inyuma igitutu cy'umuntu kigasubira inyuma. Iyi Mana ifise ububasha bwo gusubiza umuntu ubugingo, ikamusubiza ubuzima, ikamusubiza kubaho, ikamwongera kuvuga. Yari yarapfuye akongera akazuka akaba muzima. Imana ishimwe cyane. Haleluya, haleluya. Iyi Mana niyo gusengwa. Ndagira ngo dupfukame dusenga Imana. Ndagira ngo aho urupfukame dufatanye gusenga. Ndagira ngo aho urupfukame dutakambira Imana. Imana igukure kubwo bugwayi bwawe. Imana igukize ku iyo ngwara y'umutima, ingwara y'amahaha n'igitigu, ingwara yo kugwara mu mutwe, ingwara y'ibitigu, ingwara yo magufa, iyo ngwara yo mu mutima. Kandi muri izo ngwara zose abaganga ngo barashobora kuzivura, ariko hari ingwara Yesu wenyine ari washobora kuyivura. Ingwara yo mu mutima, ingwara yo mu mutima. Umutima ugwaye ingwara itavurika, abaganga ntibayishobora. Abaganga n'abadogitere n'abamedese ntibashobora. Nta wundi muntu ari kwisi ashobora gukiza iyo ngwara. Iyi ngwara bisaba yuko urira, ukaririra Imana, ugatakambira Imana, ukavuga ati ewe Yesu we tabara, ewe Yesu we tabara. Ndagira ngo umuntu afise iyo ngwara ahamagare Yesu. Tugiye gufatanya isengesho. Wewe ukeneye gutabaza mu ijuru, ndagira ngo dufatanye mwene data, uhamagara umwami Yesu ati Yesu ndatatse, ndatakambye, ndaboroze, ndaguhamagaye ngwino ntabare. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Birashoboka ufise icyaha cakwizingiriyeko, byanse kugikira, byanse ko ukiwohokako, byarananiranye, waratuye imitwaro biranka, canyandi naho hariho nabandi baguma binyegeza, bagahisha icyaha, bagahisha ibyo bisebe bitigeze gukandwa. Ni nk'igihute cyakanzwe umurenzako. Iyo ngwara barayikanze, bayikanda umurenzako, ariko wewe akakanya iyo ngwara yisoho bishira habona.
ije ku karubanda maze hanyuma ikire ifyonyogo, ico gihuta gifyonyogwe gikandwe, izo ngoma zikire. Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe cyane. Haleluya. Iyo ngwara ikire, ico gihuta gikire, iyo kanseri ikire, ubwo ruguma rukire, ivyo bihute bikire mu izina rya Yesu. Ndagira ngo dufatanye isengesho. Ingwara y'umutima, ingwara irwaye ibisebe byinshi, ivyo bisebe biri mu mutima biragomba kugira ngo biveho mu izina rya Yesu Kristo. Nuko rero tujye gusengana nawe, tujye gusenga mwene data nshuti y'umusaraba. Haleluya. Muri uyu mwanya hariho n'abagwayi mu ndwara zitandukanye, mwese mwegere hafi tujye gusenga. Abagwayi indwara zitandukanye mwese mwegere hafi tujye gusenga. Hanyuma kandi hariho n'abandi bantu bakeneye guhabwa amavuta amwe muyera, abakeneye guhabwa amavuta muri no minsi turakeneye guhabwa amavuta. Iyo migwi yose ndabararitse, hariho abakeneye guhabwa amavuta. Birashoboka warabuze amavuta mu kibido cawe cyagomba kuba cyuzuye amavuta. Hari hamwe bakoresha amavuta y'amamesa, abandi bagakoresha ubuto canke amakoto, canke l'huile d'olive, canke amavuta y'ubwoko butandukanye. Hano mwisi ayo n'amavuta y'abantu. Hariho rero amavuta nkubwira, n'amavuta ya mpwemu yera. Haleluya. N'amavuta ya mpwemu yera. Haleluya. We ukeneye amavuta ya mpwemu yera, turagira ngo nawe dufatanye gusenga. Niba birashoboka ukeneye mpwemu yera mu bugingo bwawe, agomba kugira ngo aze akuvugutira, kweza, guhingura, kuvugutira, kugira icuma kiramuye, wongere kuba igikoresho c'Imana. Wumve yuko ugenda wuzuye imbaraga n'inkomezi mu butwari no mu bushobozi. Aho wumva nawe ugenda, wumve yuko ugenda mu mbaraga z'Imana. Ndagira ngo dufatanye gusenga. Haleluya, haleluya. Mpwemu yera gusange, mpwemu yera gusange, ucu wicare mwigisha. Kaze rero dusenga Imana. Data wo mwijuru, umwami w'abami, data ugira neza, muri kano kanya ndonye gusengana n'ubwoko bwawe. Aka kanya ndasenze mu izina rya Yesu, amavuta mpwemu yera bazeko, amavuta mpwemu yera ze kuri uyu mwene data, ahabwe ubushobozi, ahabwe ububasha, ahabwe inkomezi, ahabwe gutsinda, ahabwe kunesha. Mwama ayo mavuta niyo yahabwa, aca ahabwa guhonyera inzoka na sekoropiyo mu izina rya Yesu. Ndasengera uyu mwene data, umuhe ubushobozi bwo gutsinda urupfu na kuzimu, umuhe ubushobozi bwo gutsinda abadayimoni, umuhe ubushobozi bwo gutsinda ibyaha, umuhe ubushobozi bwo gutsinda kamere, gutsinda ishavu n'uburakari, umuhe ubushobozi bwo gutsinda ibibi byaje bimuzungurukako, umuhe ubushobozi bwo gutsinda urupfu mu izina rya Yesu Kristo. Mwami w'icubahiro, ndasenga umuntu arwaye ibisebe n'indwara zitigeze gukandwa, zakanzwe umurenzako, zakanzwe ibipfupfuri bitigeze gukandwa. Muri kano kanya ndakwinginze kugira ngo byongere gukandwa, byongere gukira mu izina rya Yesu. Ibi bihute bikire, ibihute bikire. Wagihutewe ndagukanze mu izina rya Yesu. Wagihutewe kira, igihute c'uburakari kira mu izina rya Yesu. Igihute cyo kuzamukuraguza mu bapfumu kira mu izina rya Yesu. Igihute cyo gutinya abarozi kira mu izina rya Yesu. Igihute cyo kugwara ingwara itavurika y'ubusambanyi mu mutima kira mu izina rya Yesu. Ingwara yo gushaka kwahukana kira mu izina rya Yesu. Ingwara udakwirukanye ndagutuna umuje sohoka tekera mu izina rya Yesu. Ingwara y'abadayimoni bagwara bagatera umuntu bamufashe bakamuteza ingwara zo mu mutwe kira mu izina rya Yesu. Abadayimoni sohoka tekera mugende mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Ingwara yo kwipfuza, ingwara yo kwiganyira no kwidodomba ndakwirukanye mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Wangwara we sohoka tekera utogira ububasha. Mwami ndasenye umuntu arwaye ingwara ya kansere yongere gukira aka kanya. Ingwara ya kansere wirukanwe tozoka mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Hari abantu bakeneye gutabagwa, bakeneye guhabwa amavuta mu mitima, basigwa amavuta y'umuzuzo, amavuta y'impemburo, amavuta y'umunaguro. Hari abantu bakeneye guhabwa inkomezi, hari abantu bacitse intege, hari abantu bihebuye, hari abantu bakeneye gutabagwa. Imana yongere kubaserukako. Ndasengera ubwoko bwawe, abari ku gihugu ca Tanzania ndabasengera, abari mu bihugu bya Uganda ndabasengera, abari mu Burundi ndabasengera, abari hano muri Canada ndabasengera mu izina rya Yesu. Ndasengera abari muri Europe
mw'izina ry'uwaducunguye Yesu Kristo Umunyanazareti. Ndasengera ibihugu byo muri Aziya mwami, ndasengera abakristo bari muri ibyo bihugu bongere gukizwa mw'izina rya Yesu, bongere gutabagwa mw'izina rya Yesu. Ndasengera Australia na Amerika, abakristo abasenzi abana b'Imana bari ngaho muri ibyo bihugu, ndabakweretse ndabakwingingiye bongere gutabara abantu bose bari ku mavi ariko barasenga, bongere kubatabara no kubagirira neza, wongeye kubaserukako papa mwiza w'urukundo, data wo mwijuru. Ni wowe Mana ufise ubushobozi n'ububasha, uri Imana ya Aburahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Isirayeli. Muri wowe niho dukomeza kubonera ibitangaza n'ibimenyetso, kuko izina rya Yesu. Oh haleluya haleluya. Ijambo ry'Imana riravuga ngo mu rubyaro rwa Aburahamu niho amahanga yose azohererwa umugisha. Ndasengera umwene data yongere kwambaza Yesu, Yesu Umunyanazareti, yongere gukiza, yongere kuhora, yongere kuzura mu bapfuye, yongere kugarura. Wowe ugiye gupfa, wowe ugiye kwicwa, wowe ugiye kwicwa, wowe bapangiye kwica, wowe bapangiye kuza gupfa, wowe wumva yuko uri mu rupfu hagati, muri aka kanya bohoka, muri aka kanya bohoka. Akira inkomezi zo gukira mw'izina rya Yesu, akira inkomezi zo kubohoka, akira inkomezi zo gutabaruka mw'izina rya Yesu, maze wicare mwigisha. Mwami ndasengera abantu bariko barihana ibyaha byabo bose, mwami bakirire, bagirire neza, ubahindukize baguhindukirire mwami Yesu wa Nazareti. Abantu bose ariko barataka bagutakambira, ndabasabiye kugira ngo amazina yabo ahanagurwe muri bya bitabo by'abanyabyaha, maze yandikwe mu gitabo c'abagororotsi. Mwami w'icubahiro Yesu Kristo, bongere kubonekana muri ca gitabo c'ubugingo c'umwagazi w'intama mw'izina rya Yesu. Urakoze Mana, turagushimira ibitangazo bimwe rakoreka. Imwe muzisohoke zisendwe zigende, imwe muzihumanye zirukanwe zigende, imwe muzihumanye zisohoke zigende. Imiyaga mibi tekere, imiyaga mibi tekere, imiyaga mibi hunge yose igende mw'izina rya Yesu Kristo. Oh haleluya. Urakoze mwami, ibitangazo bimwe birakoreka. Urakoze Mana, ndagushimiye abantu bariko barabohoka, ndagushimira ibitangazo bimwe birakoreka. Oh haleluya. Urakoze Mana, habwa icubahiro, ndabigukengurukiye mwami, izina ryawe rihabwa icubahiro. Urera kandi uragorotse Mana, shimwa 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 Mana. Urakoze ku bantu barimo barabohoka, urakoze ku bantu barimo baragirirwa imbabazi n'ikigongwe. Urakoze Mana, haleluya. Urakoze mwami, abagaruriwe amagara n'abagaruriwe ubugingo, abahariwe ibyaha n'abagiriwe imbabazi. Urakoze mwami ku bantu basizwe amavuta mwe muyera, ku bantu babaye mwami Yesu abana babavutse bwa kabiri. Urakoze mwami, izina ryawe rishimwe rishimagizwe, ndabigushimiye. Haleluya. Ndagushimiye no kubishinga naye mwami, umuntu wese agiye kwiyumvamwo ubutotahare. Yesu agiye kwiyumvamwo ubutotahare. Hano turabona Hezekiya ngo yaciye abandanya atazira ashima Imana, atazira aririmba, aca yandika indirimbo araririmba aratazira yuko abohotse, yuko yongere gukizwa, yongere guhabwa imyaka yo kubaho, yongeye kubicana umugisha. Ndasengera abantu bose mwami, bongeye gusengerwa, bongeye gukira, baze mwami bakuririmbire, baze bagutazira, baze bakuvuge, baze bagushingira intahe, baze bemangire Kristo muri bino bihe bidasanzwe. Ndabasabiye ubushobozi bwo kugira ngo bahindukire, bongere bagukorere, bakuvugire, bambikwe inkomezi mw'izina rya Yesu. Ubahishe ubushobozi. Oh haleluya. Bagushingira intahe. Muri bino bihe harakenewe abashinga intahe, muri bino bihe harakenewe abasenzi, muri bino bihe harakenewe abavuga butumwa, muri bino bihe harakenewe abahagarara nk'abahizi, bahagarara gusenga, bahagarara bakavuga Imana, bagakorera Imana. Muri bino bihe mwami ndasenze mw'izina rya Yesu ngo uzunguruke hose, witegereze abariko baratakambira Imana bose, batabara bagarukireko, abari kure n'abari hafi. Mwami ndagushimiye kubikoze nyakubahwa, izina ryawe rihabwa icubahiro. Ndabyambaje nshimanye nguruka mw'izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. 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 Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Haleluya. Ndararikira umuntu wese gusenga, ndararikira umuntu wese kwakira Yesu, ndararikira umuntu wese kuguma mu nkomezi no mu mbaraga. Ndagira ngo rero mbabwire ko tugiye guhora dusenga, kuko bino bihe nibihe byo gusenga. Dukwiriye gukomeza gusenga, tugiye kubandanya gusenga. Mwene data witegure gukomeza amasengesho. Abafise imitwaro rero bakaba bagomba no kugira ngo bayiture. Ndabaha nimero za telefone abagomba kugira ngo badutelefone. Yesu ashimwe cyane. Nimero za telefone utanguza igiharuro kimwe 819
588 mwari kumwe na mwene so Mbonimpa Abeli. Umwami Yesu abahezagire cyane. Haleluya, haleluya, amen.